munsi twabateguriye ikiganiro kiryoshe cyane muri Yabungabunge, tukaba twagendeye ikigo Solis, aho twagendeye umuhinga w'amenyo. Uyu munsi turaraba ingene dukwiye kubungabunga amenyo yacu kugira ngo agume asa neza ndetse ntagware, ndetse tugire amenyo yera de nk'inyange. Uyu mutumire wacu turi kumwe ni umuhinga mu vy'amenyo, bamwe twita aba specialiste, ni umudentiste, aratwigisha vyinshi. Tumukurikire tuza kuhungukira vyinshi. Nitwa muganga Yves Ingabire, nsanzwe nkora ngaha mu kigo ca Solis, muri centre médical chirurgical Solis, isanzwe ifise na mutualité de santé, nkaba ndi muri service ya dentisterie canke mu gisata kiraba ivy'ingwara z'amenyo no mu kanwa. Nyakubahwa Dr. turumva amenyo, ariko ntituzi neza ingene dukwiye kuyabungabunga, ingene dukwiye kwikingira. Turakunze kumva ingwara nyinshi zifata amenyo, mbere hakagira n'igihe bayakura yose ugasigara umuntu afise atamenyo akigira. None muri make mwotuganirira amenyo ingene agwara, ingwara ziyatera? Murakoze cyane. Imbere yuko tuja ku vy'ingwara z'amenyo, ndashaka kuvuga ubwa mbere mbega amenyo ni iki. Amenyo ari mu bice bigize umubiri Imana yaduhaye kugira ngo dushobore gufungura, dushobore kuvuga, dushobore no kugira ico nakwita esthétique, duse neza. Rero muri make akamaro k'amenyo ni ukugira ngo dushobore gufungura, dushobore gutwenga, dushobore no kuvuga neza. Kuko iyo umuntu adafise amenyo, yasamye ukabona ibihanga canke barakuye imbere, urumva ko haba ari ikibazo. Umuntu adafise amenyo ntashobora guhekenya neza, kandi kumira indya zidahekenya neza navyo bitera ingorane zindi. Umuntu adafise amenyo ntashobora kuvuga neza. Rero ico nico noherako. Rero amenyo nk'ibindi bice vy'umubiri arafise ingwara. Ingwara novuga ko ziri mu mice ibiri nyamukuru. Hari ivyo bita ingwara yo gutoboka amenyo bita carie dentaire mu gifaransa, ariko mu kanwa ntihari amenyo gusa, hari ibinyigishi, hari ururimi. Byo twokwita rero hari ingwara zifata ibinyigishi biri mu muce bita les parodontopathie. Aya ma parodontopathie afata ivyo binyigishi. Cyane cyane izo nizo ngwara zibiri nyamukuru zifata mu kanwa, gutoboka amenyo, ingwara z'ibinyigishi. Ariko hariho n'izindi zitaboneka cane, ingwara zo bita amakandidose, usanga umuntu afise ibikomere mu kanwa canke ku rurimi, canke ivy'amakanseri afata cancer buccale zo mu kanwa, ibintu nk'ivyo. Mugabo nyamukuru ni gutoboka amenyo hamwe n'ingwara z'ibinyigishi. Nanega muganga kwico nyene utubwiye akamaro kayo menyo, ukatubwira n'izo ngwara zose, ahubwo nsanze akamaro kayo ari akamaro gakomeye cyane. None izo ngwara mbega zoba zikomoka ko kuvyo dufungura canke? Mu bisanzwe ibitera izo ngwara biva ku bintu vyinshi, ariko bimwe ndashobora kubadondagurira. Icambere, ingwara z'amenyo no mu kanwa cane cane z'amenyo zirava ku vyo dufungura. Na cane cane ku bantu bafungura ibintu biri mu isukari nyinshi, imbombo, ibisuguti, amashokora, canke ivyo kunywa biri sucre cane. Isukari ni umwasi w'amenyo wa mbere. Ico ni icambere.
novuga ku bijyanye no gufungura. Icya kabiri gituma izo ndwara ziza ni ibijyanye n'isuku, isuku rike. Kuko urumva iyo umuntu atagira isuku amenyo arashobora gutoboka. Muramaze kubona ko ari abantu usanga bafite ibintu by'ibicafu byahomye ku menyo bitavako. Ibyo nabyo iyo bibaye byinshi biratuma ikinyigisho kigwara, ugasanga umuntu ariko yiborosa ariko ava amaraso, n'abantu ubona ariko aravuga bisanzwe ukabona amaraso araje mu binyigisho. Hanyuma iyo umuntu adafite isuku nyene, hambavu y'ivyo haza n'akamoto kabi mu kanwa. Rero ibitera izo ndwara cane cane ivyo dufungura cane cane isukari, isuku rike mu kanwa, mugabo harimwo n'ibindi, imibero y'abantu, abantu banywa itabi, abantu banywa inzoga nyinshi, bifatanye n'ibyo by'isuku rike usanga mu kanwa habaye ibibazo byinshi. Urakoze cyane je ndumvise n'ibindi byinshi bikwiye ko tumenya. None muganga, iryo suku ry'amenyo, iryo suku rike, iryo suku tworikora gute? Isuku ry'amenyo mu bisanzwe rikorwa mu kwiyugumura. Mu kwiyugumura umuntu akoresheje umuti w'amenyo na brosada meze neza. Tukiraho nyene muganga, tuzi yuko kwiyugunyura koza amenyo tuvyuka tubikora mu gitondo, niwo mugenzo w'abantu mu gatondo. Umunsi umwe kandi riba rimwe ku munsi mu gatondo gusa. None woba ari wo mwanya mwiza canke ko twumvise yuko muri birya bitera izo ndwara hari igihe tuba twafunguye ngira ntitugire iryo suku, canke tuba tukwiye kwibrosa duhejeje gufungura? Ni mu gatondo nyene ko ari wo mugenzo twebwe cyane cyane abarundi, ni umengo ni wo mugenzo twifitiye. Uduhanoye iki? Nariko ndavuga ko ibijanye n'isuku ry'amenyo ari we mushinge nyamukuru wo kwikingira indwara zo mu kanwa. Rero ku bijanye n'iryo suku, abantu barakwiye kumenya ko umuntu yiyugumura mu gatondo bwa mbere abyutse. Kandi aho ngaho habera ikosa rikomeye, kuko benshi barabyuka bakanywa icayi cyangwa bagafungura basanzwe bafungura, hanyuma bagatangura kwibrosa, kwiyugumura, bagaca bafungura bakagenda. Aho umuntu abakoze ikosa, kuko uba ugiye ufise ibisigarira mu kanwa. Kandi ibintu byose bisigaye mu kanwa ntabwo bivamo. Amate mu biyagize harimo ibituma biya byasigaye mu kanwa hakwironga ngo bivemo, ahubwo bitera byiyegeranya bigakomera. Cyo gituma niyo uje gufungura haciye umwanya naho wibroshe neza, ufashe urwara ugacisha ku ryinyo gutyo ubona ko hasigaye ibintu umenga n'ubuki. Byarenze bikaza biriyegeranya, ukazosanga byacitse ikintu umenga ni ikibuye. Rero mu gatondo umuntu akwiye kubyuka wumva ufise ubucugu, ukakuramo ukafata amazi asanzwe ukiyugumura bisanzwe, hama ugafungura. Ugahejeje gufungura ugaheza ukibrosa neza. Aho ubwa mbere. Aha kabiri naho nyene dukwiye gushiramo inguvu, nuko ubundi umuntu igihe cyose umuntu yaje gufungura ategeza kwigumura. Yo na saa sita umuntu yaje gufungura ariyugumura. Benshi niba bari muhira, mugabo bishoboka akaba ari ku kazi, ufise akaravabo kafuse kuronka amazi, ushobora akakorogate n'akabrosada ku kazi, ukagaheza ukibrosa. Ahandi hakomeye cyane, abantu benshi tutibrosa ni mw'ijoro. Usanzwe umuntu aje gufungura mw'ijoro mbere yuko aja kuryama, kurya bamwe usanga boga bakafata utundi duprecaution tundi. No mw'ijoro umuntu akwiye kwibuka ko aje gufungura mbere yuko aryama yiyugumura. Rero muri maki umuntu yiyugumura canke agira isuku ry'amenyo 3 ku munsi. Byanse gose saa sita bikakugora, fata habitude yo kubikora mu gatondo no mw'ijoro. Ego cyane muganga, urakoze. Ati rero ni ukuyibrosa igihe cyose umuntu ahejeje gufungura.
Yego. kandi tukagabanya n'ibintu bisosa cyane kuko twumvise Ico yuko mu byo nashaka mwatubwiye kujako, turavuga mu bijanye no kwikingira izo ngwara. ego Umuntu ahejeje gukemura ico kibazo c'isuku, eh, tuja mu byo dufungura. ego Eh, nta kuguma umuntu atoratora nka twebwe abadame washobora gushika ahantu ugashoswa urya igisuguti cyangwa ukarya imbombo mu Gifaransa bita grignotage, eh, nayo ni mbi cane. mm, Ibyo ni ukuvyirinda ko umuntu aguma atoragura utuntu hirya no hino. eh, Hanyuma ufashe amasakoshi y'abadamu usangamwo ivyo bintu, imbombo, iki n'iki, ivyo byose ni ukuvyirinda. Ngiye no ku bana sinaba bita kubedika, kubamenyereza kuba bakiri bato ko ibijanye n'isukari ari ibibazo. Jewe ngaha nakira abantu naba nabonye ingene abana bato usanga umwana atarakwiza imyaka 5 usanga amenyo yaramaze kubura yaratobaguritse ugasanga biva kuki kuri twebwe abavyeyi ibyo bintu n'isukari. Rero ico ni kwirinda ibintu nk'ibyo. ego Ntivuze ko umuntu abiheba burundu kuko arabikeneye, mugabo bishitse umuntu akabifungura akibrosa ntaco bitwara. ego Ikindi novuga mu bijanye no kwikingira izo ndwara nuko ibiya twavuze ivyo vy'inzoga, itabi ryo iribi umuntu umwotsi ushikira mu kanwa usanga rero umuntu afise amenyo yirabuye, urya mwotsi nyene utuma amenyo ahinduka igice bikagwara, wasanga rero amenyo yononekaye. Ikindi nari nibagiye kongerako nuko hariho ingwara zindi zitari zo mu kanwa mugabo zishobora kugira ingaruka mbi ku binyigishi ku menyo, na cane cane izi ngwara za diabete na hypertension. Kenshi iyo abantu bazigwaye usanga bafise n'izo ngorane z'amenyo kuko bituma ibinyigishi vyoroha, amenya koroha usanga vyakize. Rero ikindi nyamukuru noherezako nuko kandi naco kija muri prevention mu kwikingira nuko abantu bakwiye kugira umugenzo mwiza wo kwisuzumisha ingwara zo mu kanwa. Benshi bamenyereye kuja kuraba muganga w'amenyo kubera ko bumva imisonga. yego Mugabo OMS canke ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu mu byo imiriza harimwo vy'uko umuntu natamusonga abafise akwiye kugenda kwisuzumisha amenyo kabiri mu mwaka uko amezi 6 aheze. yego Kubera iki? Ingwara zo mu kanwa si nka malariya. Mubu kuri uno munsi nyuma y'iminsi 7 waba wamaze kugira ibimenyetso, yego gashuha n'ibindi. Mugabo ingwara zo mu kanwa nyine yashobora gutangura gutoboka uyu munsi hanyuma hagahera igihe kinini ico gitoboro kiriko kirabandanya atamusonga n'umurungu. yego Rero iyo uje kwisuzumisha hakiri kare bidufasha kubona ko hari ibyo bita amadebi canke intango yo gutoroka amenyo tukabihagarika hakiri kare. Ibyo rero canke ko ari ibindi bibazo bitandukanye ushobora kuba ufise bikavugwa kare bitarasinzikara. Kuko iyo uje bigeze kure uzasanga ari amenyo bitagikunda ko tuvura ugasanga turiko turayakura, navyo si vyiza. ego Yego. urakoze Rero cyane ngerageje kuvuga muri make ni kwigumura yego neza nk'uko twavyize, kwirinda ivyo bintu vy'ibisukari, yego hanyuma tumaze kwirinda isukari tugashiramwo n'ikintu co gufungura neza, yego naco nyene kirakomeye. Abantu benshi ntibanywa amata, abenshi ntibarya imboga, benshi havyamwa barya, kandi ivyo bintu vyose biri mu bituma amenyo dukomeza akomeye kugira ivyunyunyu bikomeza amenyo. Hanyuma no kwirinda inzoga, itabi hamwe no
kwisuzumisha amenyo. muganga ati kwisuzumisha kabiri mu mwaka ni ukuvuga inyuma y'amezi 6. none muganga ndabona ibikoresho ngaho naho umurwayi aryama, none mbega uko musanze iryinyo ritobotse canke uko musanze iryinyo rigwaye muca mushoka murikura? Benshi barabura naho bikuriza amenyo ugasanga bagize ubwoba, muramba barirangiye kure, ariko muri make mutubwire ni imisi yose mukura amenyo uko musanze atobotse canke muri ko kwisuzumisha hari ikintu mbega harya usanga abantu bafise ibintu vyirabura ku menyo atwenze bavyita plaque dentaire, atwenze ugasanga amenyo arirabura ino musi amenyo yarononekaye iki. Hariho abatabizi yuko mwoba mwoza amenyo bijya vyirabura vyose bikagenda, sinzi ko hari ico mwobivuga ko mu kurangiza ikiganiro cacu. Yego, murakoze kuri ico kibazo. Ndashaka guheraho mbwira abariko baratwumviriza cane cane abarundi bene wacu yuko umwuga wo kuvura amenyo si gukura amenyo. Intumbero ya dentisterie si kuyakura, ariko intumbero no kuyabungabunga. Nico gituma twebwe dukura iryinyo ari uko vyanse gose. Dukora ico bita la dentisterie iri conservatrice, kugerageza gukonserva, kubungabunga amenyo. Rero iyo umuntu aca agwaye tukagira imana tugasanga aracari hafi, ikintu ca mbere dukora turayahoma. Birya vyo guhoma amenyo ni kuyabungabunga, kuko turigoma kugira ngo ribandanye rihari kandi rikora ivyo ryagenewe. Hanyuma ikindi no koza amenyo ntabwo tubikora kubera ko dushaka ko umuntu amenyo yiwe yera, oya, kuko birya bicafu nababwiye ko arivyo bituma ikinyigisho kigwara. Kimaze kugwara nico gifasha amenyo. Muze murabe abantu benshi bari muri izo batari mu gisagara, abanyagisagara bamwe bagira ingorane yo gutoboka amenyo kuko bagira isukari nyinshi, ariko abo mitumba bagira ingorane y'ivyo binyigisho kuko n'ab'isuku ari rike. Rero uzosanga ivyo bintu vyaje bikagagirana ku menyo, basanga ingorane. Rero birya vyo koza amenyo navyo novuga ngo ni uburyo bwo kuyakingira, kuko tuyogeje tuba dukingiye ca kinyigisho hama n'amenyo akagumayo. Rero n'ibindi byinshi dushobora gukora. Abantu ntibumve, nico nshaka ko abantu bakura mu mutwe ko iryinyo ryose rigwaye bari kurikurayo. Akandi nashaka kongerako kajanye no gukura amenyo nuko mu bisanzwe umuntu bakuye amajiko cane cane menshi kuko ntiyakunda gukarigwa. Urumva abafise ibimanga canke ivyo bita ama espace vide, hanyuma iyo ahekenya navuze ko adahekenya neza, kandi burya kudahekenya neza bituma umuntu amira indya zidahekenye neza, hama bigatuma estoma zigakora cane kugira ngo ibisye. Hanyuma iyo uyihaye akazi karengeye ako yagenewe, naho rero abantu batangura kugira ingwara mu nyuma za estoma, kubera ko estoma iraruha. Kandi ikindi naco nuko iryinyo rikuye uko iryinyo rimwe ryo hasi rigenzi ryo hejuru burya uriteye ikibazo, kuko uko umuntu ahekenya amenya akora nako, iyo ribuze rigenzi ryaryo naryo riba risigaye riri fragile, ko tangura gusohoka ugasanga ryarabaye rirerire, hanyuma rikazamo infection ikavamo. Nukumva rero ko iyo umuntu atakaje iryinyo ryaba atakaje ikintu gikomeye, ntasubirizwa kiretse bagutera amenyo, nayo bagutera amenyo birazinze, nta assurance bifata. Rero no kubimenya ko amenyo ni ikintu gikomeye. Hama titre informative, amenyo maramenye imyaka myinshi. Iryinyo ni ikintu naho umuntu aba yapfuye bakamuhamba, igikanka uzogisanga ko amenyo.
yego Eh. nyine ashobora kumara hagati y'imyaka 300 n'amajana 500 bivuga ngo iyo twagira uwo mugenzo wo kuyabungabunga twoyasanza hamwe umuntu afise amenyo afise amahirwe yo kuramba kuko ashaje ashobora kwifungurira neza ngorane akamira ibinoze. yego Tuyabungabunge amenyo yacu kugira dushobore kuramba, tuyabungabunge amenyo yacu kugira ngo dufungure tumire ibimeze neza, tuyabungabunge amenyo yacu mu gufungura ifungurwa zirimwo ibituma ayo menyo akomera, tuyabungabunge amenyo yacu mu kuriyagirira isuku. Muganga yatuganiriye byinshi, none muganga turagukengurukiye. Abakunzi b'ikiganiro cacu mwumvise ko muganga yatuganiriye ibiryoshe cyane ku kubungabunga amenyo, twahungukiye byinshi kandi muganga turakwemereye ko tugiye kubishyira mu ngiro. Ndizeye ko nabene gihugu byinshi ibi bintu by'amenyo nta kintu kinini bari babizi ko hariho naho bihuriye n'ibintu byo gufungura, ko hariho naho bihuriye n'ibintu byo kuramba. Nukuri uratwubatse, turagukengurukiye cyane. Twizeye yuko naho tuzogaruka muzotwongera ikiganiro kugira tubandanye tumenya ingene dukwiye kubungabunga amenyo yacu. Muganga Dr Yves urakoze cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye ko mwaje tugendera kaduha ikiganiro. Karibu n'ikindi gihe. Nibaza ko ikindi gihe nimwaza tuzogira icyo twita demonstration iri pratique y'icyo bita la bonne technique de brossage. Wow, turagukengurukiye kuko no kwibrosa iyo umuntu abikoze nabi bitera izindi ndwara. Ego. Hari abantu mu kwibrosa bagira ibintu bya gutya gashira n'ibivuvu n'amaraso akava, hanyuma akaja nk'amatraumatisme yinshi cyo gasanga amenyo yaracitse yazanye kubita erosion. Hanyuma amaze gucika nazanye umusumena agakata ntabagira by'amasensibilité adahera. Rero hariho une bonne technique de brossage. Mwagaruka tuzogira une démonstration kugira ngo mubibone. Yego murakoze cyane. Abakunzi muze mugume muri hafi, murumvise ko batwemereye kutwigisha ingene dukwiye kwibrosa neza, tubandanya tugirirwa neza na muganga turabakengurukiye cyane ku nyigisho muduhaye, nuko mutwemereye ko muzongera kutwereka ibindi bisumba ivyo twari tuzi. Murakoze cyane. Merci beaucoup.